tubasavye kandi ngo muri iyi ntambwe ihambaye y'igihugu cacu duhurikire hamwe dusabe umukama ngo shetani sekibi ntitubibemwe imbuto mbi y'ivyiyumviro n'inyifato vyohava bidutesha iyo ntumbero y'amahoro. Umuvyeyi wacu Bikira Mariya umugabekazi w'amahoro akaba n'umukandizi w'Uburundi bwacu nabandanya dusabira ku mwana wiwe kugira ngo muri aya matora tugume turabasangira rugendo kubw'ukwizigira tubaka igihugu c'amahoro kuko ariyo aruta vyose. Imana Ijambo ry'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi nitwitaba amatora yimirije nk'abasangira rugendo kubw'ukwizigira. Bakristo dusangiye ukwemera, twebwe abungere banyu turabaramukije amahoro y'Imana. Amatora twimirije ahuriranye n'umwaka uhimbaye wa yubile y'imyaka 2025 y'Ekleziya yose na yubile y'imyaka 100 iheze tugabanya abasaserdoti ba mbere b'imvukira mu Burundi. Ni umwaka w'imigisha n'imihezagiro nk'uko tubisoma mu gitabo ca bene Levi mu kigabane ca 25. Umwaka Ekleziya idutumira kuba basangira rugendo kubw'ukwizigira. Uwo mwizero nutetereza kuko urukundo rw'Imana rusasagaye mu mishaha yacu. Abanyaroma ikigabane ca 5 akarongo ka 5. Uyu mwaka kandi ni umwaka w'amatora mu gihugu cacu. Naho muri Afrika eka mbere naho iwacu amatora kenshi na kenshi akunda gutera ubwoba. Twebwe abungere banyu tuje kubatera kamo gashimikiye ku kwemera kwacu. Nk'uko Petero mweranda bitwigisha, ijuru rishasha n'isi nshasha nivyo turindiriye nk'uko umukama yabituraganiye. Niho ubutungane buzoba burangwa. Nuko rero bakunzi banje umwanya mukibirindiriye nimugire umwete wo kuzosangwa mu mahoro mutagira agahonzi n'amahinyu imbere yiwe. Ibaruwa rya kabiri ry'umutumwa Petero kigabane ca 3 akarongo ka 13 na 14. Nidukomeze rero kwizigira dukura kuri Yezu Kristo nihagire ikiduhungabanya. None ivyo turanga muri ibi bihe kugira ngo dukomeze uko kwizigira nibihe. Dukundire tubashikirize bimwe bimwe tuwo kwitwararika ngo tuzigame uwo mwizero muri ibi bihe vy'amatora. Tuzirikane ko kuja gutora uburenganzira ku mwenegihugu wese akwije imyaka isabwa n'amategeko. None twitabe ico gikorwa c'iteka dufatanye mu nda kandi turondera ineza y'igihugu. Dusaba indongozi kuva hejuru gushika ku mitumba guhagararira ubutungane, amahoro n'umutekano kuri bose hisunzwe amategeko. Twibutsa abarongoye imigambwe kuva hejuru gushika ku mitumba guhimiriza abanywanyi bayo kugira ingendo yo kubahana no kudatyozanya. Mu budasa bwacu tugira ishaka ry'ukwama turondera kugorora ivyo vyose vyobera intambamyi ingendo y'amahoro n'iterambere. Tuzotore twisunze imigambi izoteza imbere abene gihugu. Dushira imbere ico cose cotuma haba amatora yo ku mugaragaro, mu mwidegemvyo, mu mahoro
n'umutekano atakumira. Izo mpanuro tuzigendeye zizodufasha kugira amatora meza akomeza intwaro rusangi, amahoro n'iterambere birama. Tuzoba mbere twitavye kakamo Petero mweranda dutera ngo turindire ijuru rishasha n'isi nshasha umukama yatwemereye, turangwa n'urukundo hamwe n'umwete wo kuremesha amahoro. Nico gituma twebwe abungere banyu tubasavye kandi ngo muri intambwe ihambaye y'igihugu cacu duhurikire hamwe dusaba umukama ngo shetani sekibi ntitubibemwe imbuto mbi y'ivyiyumviro n'inyifato vyohava bidutesha iyo ntumbero y'amahoro. Umuvyeyi wacu Bikira Mariya, umugabekazi w'amahoro, akaba n'umukandizi w'Uburundi bwacu, nabandanya dusabira ku mwana wiwe kugira ngo muri aya matora tugume turabasangira rugendo kubw'ukwizigira, tubake igihugu c'amahoro kuko ariyo aruta vyose. Imana ibahezagire ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Abungere banyu Bonaventura Nahimana, umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Gitega, akaba n'umukuru w'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi. Salvatore Niciteretse, umwungere wa Diocese ya Bururi, akaba n'icegera c'umukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika b'i Burundi. Gervasi Banshimiye ubusa, umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Yohakimu Ntahondereye, umwungere wa Diocese ya Muyinga. Buraziyo Nzeyimana, umwungere wa Diocese ya Ruyigi. Joriji Bizimana, umwungere wa Diocese ya Ngozi. Emmanuel Ntakarutimana, umwungere wa Diocese ya Bubanza. Leonidas Nitereka, umwungere wa Diocese ya Rutana.